ndabaramukije mwese mukurikana Eric Burundi TV aho muherereye hose. Ndakubwira ati nufata kanya ukanda subscribe niba utari bwakanda subscribe kuma update ya news atandukanye cyane. Reka tumere nk'abajabuka mu gihugu ca RDC aho ndavuga leta yani umwe wa Congo, aho novuga ko ibintu bitameze neza na gato mu gisagara cha Uvira, aho amakuru amwe agenda akwiragizwa ku mbuga ngurukanabumenyi asigura yuko igihugu cha Congo cyangwa novuga muri Uvira novuga neza, biravugwa neza ko M23 cyangwa novuga M23 imaze kuba yashitse muri Uvira. Abandi nabo iyo nkuru bakavuga ati kasivyo na gato. Tukabona amafoto amwe abasuda M23 ariko arakwiragizwa cyane, aho n'inyuma yuko haraci imisi mike cyane President wa Congo na President w'u Rwanda bagiye gusinyanirana amasezerano y'amahoro. Novuga neza na neza birazwe biravugwa neza ko M23 yoba ifashwa mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda. Izo ni nkuru zivugwa cyane, ariko rero mbe nimba bagiye gusinyana amasezerano y'amahoro bimeze gute, nimba byongeye gusubirana nuko mbe bigiye guherera he? Abandi bakavuga ati ni byose bihagaze kuri President w'u Rwanda hano bwati Paul Kagame ko ari nyene ari nyuma y'ivyo bintu ku ntumbero yo gushobora guteza intambara y'akarere ka East Africa. Rero novuga neza na neza ubu amakuru maravuga ko abagwanyi ba M23 boba binjiye mu gihugu ca Congo, boba binjiye mu gisagara ca Uvira. Abandi iyo nguru bakavuga ati oya siyo, bimeze gute mbe nimba boba binjiye bimeze gute? Ariko biragaragara ko umutekano muri Uvira udahagaze neza. Novuga neza bamwe baravuga neza ko boba baragerageje kwinjira ariko bagasubizwa inyuma, abandi ati oya niho bari. Kandi twongera twibukana neza yuko negiye bafata kavu byari bimeze uko nyene, mbe bigiye guherera ibandanya unkurikirana Eric Burundi TV kuma update ya news atandukanye.